Sijatosheka bado na nataka vitu kama vile live. Kitu kama wewe kitu namna hii. Hivi wao ni kama wewe ni mtu mzima wewe. Ndio, sasa sijatosheka. Sijatosheka. Jione. Jitulizima hovyo. Ona mke. Mke ndiye lakini bado sijatosheka, nataka vitu. Acha. Inaonekana wewe mzee noma. Inaonekana unajua wewe mambo sana. Kibaya sana. Kwa sana. Hivi unapotazama hapa faida yako nini? Jitulizima hovyo. Reka tutararandira abariko barakurikirana ikiganiro cyacu ubibwire urinde mu buzima busanzwe ukora ibiki turetse n'ivy'amareresi ushatse ubibabwire kubera tubanze kubabwira kuri umukinyo w'amareresi. Ego jewe nditwa Manirakiza Swedi mu buzima wa misi yose nkaba nsanzwe ndikorera utwanje misanzwe ubukorwa bibaye bishira kumbesha umuryango ndavyibaza ko si vyinshi cyane mugabo ni ibintu bisanzwe n'umuntu nkora ibintu by'amayaga nkuba kwesara amazu gutyo n'ikintu nikikorwa rero cya bisi yose cyama gisubira kuntumira umuryango. Tubiravye uri umuntu w'umupapa urafise umuryango ibi bintu byo gukina amareresi umuryango wawe uvyakira gute? Nukuri umuryango waje uvyakira neza ndafise umudamu nawe arabikunda arabikira nawe nyene arakira nawe amareresi mugabo mu mwanya nuko urazi mu ngahe wacu mu Burundi benshi batishira cyane kirundi amenyera igiswahili n'izindi ndimi mugabo nawe aragerageza nukuvuga nta ngorane nimwe hari arabizi ko ndabikunda arabizi ko kuko ibi tuhanura abantu nukuvuga iyo tukuzakira amareresi kenshi urasaga mu majambo yo guhanura umuryango canke tukahanura abantu ukabura ko abantu tubakura muri iyi nzira tukabashira mu yindi nzira. Turashobora kumenya hagati yawe n'umutambukanyi wawe uwo ba yaratangiye gukina amareresi imbere y'uwundi canke uwo ba yaratumye uwundi akina amareresi yo barinde? Watanguye amareresi ni jewe nje natangiye gukina kora akina nkiri umusore ndari mfise umuntu yanyigisha ibintu by'amareresi yaravuye muri Tanzania muri cyo gihana mu Buyenzi sari buye mu Keve mu Buyenzi ngo nje mu hakujya ntango hanyuma aranyigisha nabikunda kuko aho yakinira nasanzwe ariho mba nawaza ngaho atanga gukinisha nanje atanga gukina amareresi ndabikunda cyane ndabikunda ari nkiri umusore mugabo hangiri umugore naho nyene narabimwigishije kuri nambarira ntigenda kira amareresi hanyuma ndayamwereka araryoherwa ati vraiment ntangorane nta gifa nanje ndabikunda ngira ngo ntangorane nimwe. Umufasha wawe muri ico gihe iyo atakwemerera kubandanya ukina amareresi wari kuyareka cyangwa wari kuyitamwo kumureka uwene komsa ukarondera uwundi ha mukabandanya wikinira amareresi? Oya no kuri sirari kumuheba nari kubiheba nanje mugabo urazi umuntu iyo uri kumwe n'uwundi n'umuntu akajya mutegeza kumvikana iyo mutumvikanye rero biratuma ingo zisambuka naho urabona ko yari yamaze kuvyara abana sirashobora kubunga bajya ngo mpebe nabihebe mugabo naramwigishije buke nabimwumvisha naho nyana aravyumva kandi arabikunda arabikunda. Wewe nk'umukinyi w'amareresi kandi n'umutambukanyi wawe akaba ari umukinyi w'amareresi bishitse nk'igihe kimwe muri ko murakina nka filme muri kumwe ariko akaba ari umugore wundi muntu hama bagasomana wewe vyakira gute? Jewe ntangorane nukuri ngago bivuga gatoya reka mbe mukiruni gatoya mvuge ngira ngo urundi rurimi iyo umuntu muri bariko barakina bariko baragira byiza jewe ntaco byombwira kuko ni ibintu nanjye ndabimenyereye nshobora kurana n'umutambukanyi w'abandi mugabo nkabara ari simple kuko umusani nk'umusani ariyumva ko ari simple ari yagura mu mutima akirekura
nushobora kuguma ufise ibintu uzingiye mu mutima nicyo gituma ubona ngaha iwacu mu Kirundi benshi batakunda kukira amareresi kubera babura ko ari terasoni ari ibindi bintu bakuraba mu televiziyo nakaraba mugabo ntibamenye ko ari guhanura no kuvuga iyo bakubonye mubonesha kure no kuvuga ari guhanura ukabuhanura umuryango tukahanura abarundi mbe n'abanyamahanga iyo batukurikiranye bakaraba ibyo turababarira n'ibindi turakina bakavuga ati abantu bari bukuri kandi bari kubara twigisha ibirukuri ikintu kikorohera gukina iyo uri kurakina amareresi niki jewe mu bisanzwe zose ndakina serious ndakina comedy ndakina mugabo muri ibi byose ikiryohera cyane serious ndayikunda cyane kuko ibintu biri anorde no kuvuga biba bitekanye uramaze gukina amafilme umaze gukina amafilme angahe turashaka kuyamenya amafilme umaze gukina yo bari kuri YouTube nimba ari kuri YouTube urashaka kutubwira amazina yo mafilme umaze gukina kugira ngo abariko bakurikirana ikiganiro cacu baje kuri YouTube barabe ibikorwa byawe nanda kukene gato ntago batuheze n'uwo kugira ngo afise ikibazo kirekire oya n'ibintu byihuta gose ngo ndakubwira ubunyene tenya gato ndindire ndiza maze tuheze hanyuma ndaje naguhe sivyo mugabo kibazo cyawe kirekire Fontaine ariko moto ayo marasha kuya mu mukobwa kubera umbona gute je mbona gute wajana tutaberanye ashaka kuba maruja yego fashe afise bora ne mbona gute musawa no kuri kandi ndaguha yose maze kukira nyinshi sinema ya mbere yataga kumenyekana ubwa mbere neza na neza yari Suzana filime ya kabiri maze kukira iri kuri ku rubuga abantu bari ko barayibona Cyozira mama hanyuma hari iyi nakinye mugabo ikabetari ngaha turacyayirindiriye n'umuntu yagomye ko tukorana akazi twese turakakora mugabo acaye twari Buraya muri Amerika arindiriye ko zo gusubira kuza kugira ngo asubire ayerekane mu Burundi mugabo nukuvuga nuko yayiguze hanyuma n'izindi n'amakomedi yo kugira ngo barayakurikira cyane mu bisanzwe ngira ngo nizo maze gukina mugabo baracyabandanya utubwiye ko kibandanya urategekanya kubandanya gukina amareresi kugeza ryari canke nta mugambi wo kuyareka ufise no kuri je nta mugambi wo kuyareka mfise ahubwo je nzoguma ndakina ngira ngo Imana niyampamagara kuko urazi ubuzima nabwo kutabwiha mugabo je zokuma nkina kuko nivyo nkunda n'ibintu biri mu mutima tuvuge n'ibintu biri mu maraso no kuri nguma ndabirota rero ndakeneye ndoto yanje kuyishikara kure ndabe ikizovamo ndabona ufise muyita sidida uri mu mizoma tukaba turi mu kwezi kwa Ramadan reka kwanza ndakwifurize Ramadan Karim ego ukwezi kweranda kukubere kwiza kwimigisha Imana iguhemwo ivyo wifuza byose iguhe no gutera imbere cyane mu kazi kawe kamareresi hama bigenda gute nko muri iki gihe cya Ramadan murabandanya mukina canke mu gihe nk'iki cya Ramadan murabanza mugahagarika gukina hama mukazobandanya gukina mu kindi gihe oya mu bisanzwe ibi ni ibintu bisaba umwete kandi je ndibaza ko umuntu yabafunze ntabaafise ingorane z'umubiri oya ahubwo kubuwanje jewe mbona ko atangorane nimwe hari twe tubandanya mu kwira amareresi kandi ndavyibaza ko bizomera neza none muri iki gihe kandi nyene cya Ramadan turimwo bagwaye nka scene ukinana n'umukobwa yambaye nk'ijipo ngufi nibishaka kugutirimutsa bigatuma swaumu yawe ipfa ubusa mu bisanzwe umuntu ukora icyo uzi
ndavyibaza ko atangorane nimwe hari kuko je ndabizi ko ndafite umutambukanyi hanyuma nkaba nzi ko ndafite abakobwa ari benshi ndababona ibi ni ibintu bitontiri musa ni ibintu maze kumenyera urabona mu gihugu cyacu turasangiye harimo abakristo harimo abayisilamu mushaka kubumuza umukristo ngo ntuwambara uko yishakiye cyangwa umuyisilamu yambara ikanzu akamara agashyira kuri ngofera n'umuvuzi uti reka kwambara iyo ngofera cyangwa reka kwambara iyo kanzu ni kuvuga abari impuzu zimukwiye abura ko zimukwiriye n'umukristo nuko yambaye gutyoye ngo kuko turakina je ntaco bitiri musako murakora ibisanzwe kandi nkabifata je ibyo ndiko ndagira ndavyibaza mu mutima wanje ko ntari ko ndagira icyaha ahubwo ndiko ndahanura ngira ngo nawe tuba turakirana nawe ntavyiyumvira ko je ndo bandi mu bantu ngomba ngira ngo ngomba kutirimuka canke ngomba kubutirimurawe abazi ko ikuti turakurikira ari kimwe rudende atangorane kirimo. Urategekanya kuzovyara abana bangahe hama urategekanya mu bana bawe hazovemwo bande nabande? Nukuri mu bana jewe ntekanya kuvyara mu bisanzwe ndahejeje mfise abana 6 nkagira abakobwa 2 abakobwa 3 n'abahungu 3 no kuvuga muri abo bana banje abo ndifuza kuva akaba umuganga akavura abandi hanyuma uwundi akakurikira umuhigo jewe mfise wase ndafise umwana umaze kumuryohera amaze kwira amagarese makeya mugabo nabona ko azobandanya arafise umwete. Dusanzwe tumenyereye abavyeyi benshi bafite impano zo gukira amareresi canke kuririmba umuziki nibahora bifuza ko abana babo nabo baba abaririmbyi canke abakinyi b'amareresi ariko duhuye n'umuvyeyi nkawe ubitahura ko umwana yishimira gukina amareresi wo mureka gakina amareresi birandyoheye cyane kubera hari indirimbo ya Kidumu yaririmbye ati kukuza kipaji iyo umwana afise impano yo gukora ikintu byiza wowe nk'umuvyeyi wo mufata ukuboko kugira ngo iyo mpano yiwe izigire ahantu imugejeje. Ikindi kibazo canje ngomba ndakubaze ukiri umusore watubwiye ko wakina amareresi watangiye gukina amareresi ukiri umusore ariho watangiye gukina amareresi umutambukanyi wawe ashobora kuba yaragukunze kubera ari umukinyi w'amareresi cyane byagenze nyine uko abandi bisanzwe bigenda? No kuri umutambukanyi twarakundanye mugabo ntari ziko gukina amareresi yari umuntu azi ko mfite akazi kiwanze gikora ubwite mugabo mu nyuma narabimenyesheje ndamarira kujye nkina amareresi yumvira ati amareresi ni kuvuga iki amareresi mu rurimi rwaguse ni sinema sinema amakarashika ntego kuko uramenyereye kuvuga amakarashika muri icyo gihe urumva mu myaka ya 89 nta mareresi arahari amareresi yatanguye mu 2000 niho abantu batangiye kumenya amareresi hanyuma batangwa kubona abajeri bayakira amareresi abantu barayakunda nanjye niho natanguye kunda muri icyo gihe nari ko ndiga mugabo nkama ariko ivy'idini ndabikunda sana nanjye natangura kubikurikirana gushika muri 2004 n'ukuri namaze kumenya ko ushobora gukira amareresi. Ndashaka unyibira akabanga bigenda gute mukarira mutababaye mutakubiswe ariko ukabona umuntu yarize namosuzi yaje niyashu hari abandi barira ukabona nyene barize cyane bigenda gute mushowe kurira kandi atakintu cabababaje atana umuntu yabakubise? Nukuri biraryoshe cyane urakoze kubaza icyo kibazo uravuga ni hamwe nakubarira nabitanguje nakubarira nti umuntu aragira ikintu yiyumvira ikintu mu mutima w'ikiriyo iyo ikintu kiriwe mu mutima wawe ibintu byose biraza ni kuvuga turerekana umuntu yababaye ko amasozi bakoroka cyangwa akagira umubaro uteye ubwoba ibintu birashika ku isi biriho hari umuntu gutwenga kubera ko yoba yabwira umuntu icyaha ngabo kabura ko yabwira nkana hanyuma akaryoherwa akagutwenga akabura kubenga wewe washavuye bikamuryohera bikamuhembara mugabo atari byiza. Muri ibyo bikuru by'iwacu hari umuntu gushavura cyane hari umuntu ashavura ukabura ko yashavuye mugabo ntiharire mugabo ukabura ko hari ikintu cyamubabaje neza na neza
ngoma nk'ikintu ntango ubu akarorero gatoya ni nk'umuntu wafise nk'umufasi umutambukanyo wiwe hanyuma ukamusanga umutambukanyo wawe ari kumwe n'undi mugabo urumva utarumenyereye hanyuma ukaraba mu nyifato urukukira ngene bicaye bigagutera akantu menga nikibazo tibega umutambukanyo wanje ko nzi ijambo ry'Imana rivuga ko umutambukanyo ari umwe ku mugabo wiwe ivyo turagerageza kubitahura tukabigira kandi ukabona ko ibintu byose atangorane birimo nibaza ko usaga biryoshye ndakunda cyane amareresi y'abarundi avant nakunda amareresi y'aba Nigeria ariko zari ku mpamvu zo gukunda icongereza nakunda amareresi y'aba Nigeria donc nkunda amareresi y'abanyafrika cyane avant amareresi y'abarundi tutaratangura kuza turayabona amareresi y'abarundi nakunda cyane y'aba Nigeria hama abarundi mutangiye gukina amareresi ndakunda cyane amareresi y'abarundi kandi Imana vraiment ifashe abarundi namwe mugire intambwe mugezeko ku bintu by'amareresi kubera tubiravye amareresi yo mu Burundi mukina neza cyane murabizi ariko ugaraba nk'amareresi yo muri ibi bihugu bibanyi ugasanga nta bintu birebire bakina ariko ugasanga yoyo aramenyekanye cyane wibazaca none ko biva kuki kugira ngo amareresi yo nga mu gihugu cacu ntagere kure cyane no kuri amareresi yangahi wacu kubera ajya kure no kuvuga ko atabatushigiye tufise abandi barafise ababashigikiye mu bisaza mu bindi bihugu Minisitiri w'inkino arabikurikira sana urumva arakazi kiwe n'imico mu bisanzwe n'imico kama ikintu umuntu agira umuntu ikintu cyose cy'ababoko cyangwa umuntu agira ikintu kitarimo ibihingura ibindi abari mico mu bisanzwe twebwe iwacu mu Burundi turafise minisitiri w'imico kama mugabo ibyo bintu ntavyitaho kenshi nje gutuma usanga amareresi iwacu tukibako tugatanga tugakora amafuko y'iwacu mugabo kenshi hari mu bindi bihugu usanga bafise abantu harimo abantu b'abapataro harimo abantu b'amanager bashobora kubafasha hanyuma ibintu bikatera imbere urumva turafise ibintu turashobora kugikina gaherera mu nzu kubera kitafise aho kigugwa mugabo bisanzwe hari amategeko turakina tugiye gukina tukashikiriza bari barafise ahantu bashikiriza bafise tuvuge ngo tutora mu bico y'indangakaranga hanyuma bakaraba amareresi bakayibereresi ingene imeze bakayikosora hanyuma bakayisohora tukarihwa ngabo muri iwacu ibyo nabihari ivyo rero nkajewe kubuwanje nabo tukorana nasaba leta kubiraba nato ikaduha ikibanza nyacu kugira ngo turabe ingene tushobora guhanura abarundi kuko ibyo turagira n'impanuro tukahanura ngira ngo kenshi urabona tukacokira ivyo mu ngo ivy'abana kuja kwishuri tukakira kugira ngo abantu bakurikire impano za muganga ibi ni ibintu rero tuguma tubyishiramo kenshi urabona nk'umuntu harafise ingwara iyi ngwara yateye ni ingwara y'akaranda abantu bose barayitinya urumva mugabo turahanura ibi ni ibintu tujya guhanura kugira ngo tureke abanyagihugu ko bashobora kwifata neza bifate iyo umuntu haronse ingorane ajya kwa muganga mugabo rero leta itafashe mu mugongo urumva ibintu ko bitakunda bitashobora kushoboka turasaba rero nka leta kugira ngo tufate mu mugongo ibintu bitera imbere abarundi bakunde ivy'iwabo mu bisanzwe abarundi bakunda ivy'iwabo niba bakunda ivyahanze bakunda ivy'iwabo umuntu akunda igihugu cyiwe cyangwa wibaruse natugomba ko tukunda igihugu cyacu twibaruse tukundisha abandi tukundisha n'abana tuvyara imiryango turimo nukuri bizoba bizereza mu Burundi kandi ibintu byose bizo nukuri ngira ngo jewe ngene nkuna igihugu cyacu sinzi ngene no bikubarira je ndakunda Burundi kuko nubwanye baruse ndakunda abavyeyi banje ndakunda n'abadutwara nukuri ndakeneye ko igihugu cyacu gitera imbere. Yesu bakunzi ba Buja Hit TV dusa nabagiye gusozera ikiganiro cacu tugomba tuzozera ikiganiro cacu ko tugeze ku musozo ariko ndafite ikindi kibazo gisa n'icanyuma ngomba ndamubaze tuzoba turangije ikiganiro cacu uramutse ubaye nka ministre wa w'inkino nkuko wabivuze n'imico kama wewe wokora iki kugira ngo uteze imbere ibikorwa byanyu bya misi yose nukuri
jewe mbaye nk'umuminisitiri w'inkino no kwijukira cyane guteza imbere amareresi n'izindi nkino z'ubikuru twabo tuvuye ari nk'umupira umuziki hari inkino zikenewe abantu kuziraba kugira ngo boze imitima yabo baryoherwe mu bisanzwe igihugu iyo kigize kifise ibintu by'akaruruhore tuvuge nk'uko umuntu yo kubaka akantu akagira ko ahantu bagira inkino n'ibintu bibereye cyane ibyo rero je nk'umuminisitiri je ivyo no bikora kandi no kundisha abantu igihugu cyacu. Bakunzi ba Bujahi TV turabashimiye cyane, turashimiye abantu bakurikiranye ikiganiro cacu, turashimiye nuwamaye umwanya kugira ngo dushobore kuvugana. Reka gire akanyuma abwira abakurikiranye ikiganiro cacu, duheza n'ikiganiro cacu. Turashimiye abakurikiranye ikiganiro cacu, nimwibagire kugira subscribe, like, share na comment. Kuri microphone makumwe na Nancy Amanda, inyuma ya kamera hari CK Professional. Ego murakoze cyane, ndabahaye hayi. Hey, we love you so much. Turabakunda cyane. Team yose ya Bujahi TV irabakunda cyane. Ciao, bye.